mamu akidama kunesha. Mwekaririmba ibisusu nivyo bikundira utabifise naje uzutubwira ubundi karirimba yarantumye umwe utayobewe eske nico nshaje canke hariho différence mu majambo uburyohe tazi amajambo les sujets reka nitegure twakira umutumire yaririmbye kera afise ico abizi ko kuturusha atubwire ingene ibyo bisunga les thématiques amajambo hageze ko bavuga amajambo y'urukundo canke hageze ko bavuga ibisego byari byemewe bitari byemewe twumve nabi ingene babigenza. Amahoro cyane karibu cyane mushobora kutwidondora kugira abantu bamenye. Murakoze gose nitwa Roza Twegereye nkaba ndi nararibonye mu bintu by'imico n'akaranga narigeze mu baririmvyi ubundi mu bakinyi b'ivyese n'amareresi ego abantu benshi barabazi nk'umukinyi w'amareresi ivyese ndetse n'umuziki murimwo mwarawubayemo. Ubu turabona benshi bashira imbere beat umudiho ingene indirimbo izodandazwa mbega kera niko muvyo mwashira imbere iki? Oya abubu ko baraba ingene indirimbo izodandazwa ariko twebwe cyane twashimikira ku butumwa uri mu ruririmbo abagumviriza rizobamarira iki ruhanura iki ruhanura aba bantu canke nugwa akanyamuneza n'ururirimbo rwo guteramisha abantu nubwo gucura intimba cyane no kugira iki mugabo ukaraba cyane amajambo agize ubwo ruririmbo ivy'imidiho vyaza mu nyuma n'ukuri. Wombwira akaririmbo kamwe gusa mwakunda ico gihe kuri epoque yanyu nico mugakundira byensi? Akaririmbo bumva kijya gihe twe twaragira nk'utuvyino zari imvyino z'ikirundi hanyuma kubera ko twari kumwe n'abacuraranzi bakazishira mu vyuma hariho nk'akaririmbo k'uruharamba uruharamba ruravuga urumva karandyohera cyane kuko kara kabyino kavuye mu ingene bacuraranga uruharamba bakoresheje urutaro bashize rero mu vyuma ugaca wumva nyene ko ari urubyino rw'ikirundi kama kandi ruryoshe n'ubutamba. Uruharamba none ni igiki kuba batakizwa? Uruharamba rero kujya hariho urutaro nibwo cyari nk'igicurarangisho kavukire urutaro turetse igikorwa cago c'iminsi yose hari gihe bateramye rero baharagata hajya inyuma urutaro bakarushinga bagaharagata hajya inyuma ukundi kuboko rero nako kugafata umudiho hanyuma rero kugera guharagata niyo bavuga ati n'uruharamba bakavuga ati ruharamba ariko ruravuga ati ntawe urutamba umuhinga wo kurutamba n'uwuzi kuruharamba nivyo rero cyo gituma abantu barukunda. Mugereranije ubu na kera indirimbo z'ubu turabona yuko zivuga sexualité cyane ndetse zikanadudurirako mbere mwebwe niko byari bimeze n'iterambere canke n'imico irikiratitura? Mu bisanzwe imico yose igenda irahindagurika bivanye n'igihe turimo n'ivyo abubu ntiborimba nk'ivyo twe twarimba muri kijya gihe mugabo ibintu by'ubu wumva basa n'abadudurirako cyane bakanavanga n'indimi ku buryo je ndashobora kwicara nkumviriza ururirimbo n'ukuri harinda mpaguruka atabutumwa na bumwe numvisemo bagashamo amajambo y'ikirundi bagashamo icongereza bakavangamwo n'igiswahili abana bubu bakabyumva cyane ukumva bararyohewe barabisubiramwo je nkiyumvira nkicara nkiyumvira nti uwo muntu ku by'ukuri ariko aririmbike nkakibura n'ivyo rero nayo majambo y'ibishegure yo kubera ko aheza akayavuga nko mu congereza canke akayavuga mu mvugo nyene ifobetse
y'abubu ugasanga ni ibintu nukuri nta kintu ni imico yatitutse niko nobivuga. Ego. Ubwo indirimbo zoba inzira nziza yo kwigisha urwaruka ibijanye n'ubuzima ndorabitsina? Cane gose. Kuko indirimbo nakoreye ko ari ubutumwa. Kujya k'umuntu ushobora kugenda ugashikiriza ubutumwa mu majambo canke mu bikino, mu ruririmbo hoho birashika cane. Kuko ururirimbo uko umuntu arukunda ararusubiramo ugasanga abantu basigaye baruririmba, ugasanga kujya nyene uguma ugumva niko ubutumwa buguma bukwinjiramo bukanyengetera no mu bwonko. Iyo rero hari mu nk'inyigisho uraruhuka yumva. Nk'ivyo vy'inyigisho vy'inyifato indorabitsina nyene usanga bo urumva abubu barimba urukundo barimba ingene bahanahana ivyo bahana, mugabo ugasanga ni ibintu mu by'ukuri ataco bimariye umuntu, ntaco bimariye urugwaruka atari uko kumbure bibakaburira nyene ubuhumbu canke gushurashura. Mu by'ukuri ntaco bimaze. N'ahandi mu ndirimbo za kera naho bagomba guhanura abageni babivuga mu majambo afobetse, naho haba ari mu rubyino abantu bose bakoranye ntibaheza ngo bamenye ico uri kuravuga, barabifobeka bikumvwa na nyene vyo nyene. Cane turakunze kubona nko mu ndirimbo mu mvyino bavyina bagiye gusaba irembo gukwa, baravuga indirimbo nyene wumva ko zivuga ubuzima ndorabitsina mugabo vyatahura uwo message nyene igiye ko bien. Yego, nivyo nako ndavuga nti kuko ikirundi naco nyene kirimwo kiratunze gose amajambo menshi. Hariho amajambo heza ukavuga ukabwira umukobwa ati ni washika ngaho uzosanga ibintu bimeze uku, nawe uze wifata uku, bakamubarira ukasanga abavyumva baravyumva, mugabo conzi coco nk'abubu bariko barumviriza nka ziriya mbyino twe twavyinira abageni nta na kimwe batahura. Yego cane. Twamvise ko mwaronse umwana wanyu wa mbere mukiri bato. Mwari mukiri bato, mwari mu gisata c'akaranga n'umuziki, byaraboroheye? Nta cangoye cane, washaka sinari muto gose ko bana bubu bibujumburaho n'imyaka 17 n'umunani baravyara, mugabo jewe nahise 25, nta shuri nari ntaye narakora akazi, umva vyaranyoroheye. Mu bisanzwe nta cangoye, icangoye no gufatanya ubwo buvyeyi n'akazi nakora. Kuko ivyo vyaransaba yuko kumbure mu bintu bijya twakora byo kuja kuririmba vy'ibiteramo canke muri ico gihe twari no mu bihe byo kuza turaja no hanze, vyaratuma rero usanga ntegerezwa gusiga umwana nkagenda nkamara ico gihe ukwezi canke amezi abiri ntari iruhande y'umwana. Ivyo uri umuvyeyi ntawe bitobabaza, mugabo wubutse ko uri kurarondera ubuzima uraheze ukavyemera. Nta kintu kinini rero cangoye kuko nari mfise abavyeyi bose, nari mfise barumuna banje, je ndi imfura mu muryango, umva bari bakiri ngaho, yabaye umwana ngira ngo arezwe n'abantu benshi atangorane nimwe aheza ngo agire. No mu kibano mwarashigikiwe uko mwabishaka? Gushigikirwa urumva ukuvyara koko ni kimwe, mugabo gushigikirwa no gushigikirwa urabona uvyaye utubatse ico conyene mu kibano niceyi, mu muryango niceyi hose. Mugabo rero vyarenze bishika umuryango uraheze niwo wa mbere ugerageza gusubira kubitahura bati ko vyabaye kazimatanize yashikanye katwakira umwana, hanyuma impanuro bakazitanga, ari uguhendwa, ari ukugwa mu rudubi canke ico vyavuye ko cose go ukabona uti vyaye vyose ndahakuye icigo. Hanyuma mu kibano cane intambamye
yaheze ikahaba nuko umaze kuvyara urabona ko uba usangira ngo n'uwambaye iceyi umuntu wese aca avuga ati ujya mukobwa yaravyariye iwabo urya nta n'uwo mutumbera canke ntuwogereke canke ugaca usanga naho uwo buronse umugenzi aca avuga ati uyo mwana ntawe nshaka banza ushire se hanyuma nawe uzi uti umwana navyaye yaranduhishije amezi 9 ingene namureze ati nanje uyu utamwemeye tupfuma tubireka ugaca usanga rero bisa no kwigura umwana uca umwigura hanyuma ubuzima bundi ukabureka. Uwo gusubiza mu buto bwawe haco wohindura? Mu buto bwanje ivyo nohindura vyo ni vyinshi kuko hari ibihe umaze kubirengana niho ubibona ukavuga uti kumbure nari gukora iki twebwe mu gihe cacu ntavyo wavuga ngo ndiko ndategura akazoza abana cyangwa ndiko nditegura jeje ubona umenga ubuzima bujanye n'uyu munsi nyene ko biriko biragenda nivyo nyene ejo hazimenya mugabo nk'ubu ndashaka kuvuga nti muri ibi bihe turimo umuntu notangura rero nkategura akazoza n'uwo mwana nkamurondera namaze kumutegura n'ibizomutunga naho atavyo yigeze abura mugabo nkavuga nti ubu hariho uburyo bw'uko umuntu yotegura akabanza agategura akazoza akarekana n'ibyo vy'inkundo. Niko cyane. Ni iki uhanura abavyeyi kubijanye nuko baganiriza abana babo kubijanye n'ubuzima ndorabitsina? Abavyeyi kuyagisha abana babo ku buzima ndorabitsina rero ico ni kibazo kigoye cyane kandi gihanze abavyeyi bose. Icambere na mbere ubuzima ndorabitsina abana bubu baburusha n'abavyeyi. Abana bararaba ibintu n'abavyeyi batigeze babona, bararaba ayo mafilme, bararaba sinzi mugabo ubaravye urashobora gutangara ugasanga umwana ku myaka 12 ntaco atazi kuvyerekeye amabanga yabubatse, ugasanga umwana araba ibintu bimurengeye ubwenge ku buryo wowe ushobora kwimvira naho uvuga uti twicare ndamuyagisha ushobora kubwira ati ivyo naye ndabizi ivyo narayibonye mbere bigenda gutya wenyene ugasanga niwe uri kuramaramara ni indero yatitutse kuko ubwo buhinga ni bwiza ubuhinga ngurukana umenye burafasha iyo umuntu agombye biramufasha mu by'ubwenge agatera imbere akamenyerayo n'ibindi byinshi. Hari abantu bafata ayo ma ordinateur cyangwa ama televiziyo cyangwa ama telefone bakiyigisha bakamenya ibindi bintu byinshi, n'abandi babifata bakaja muri ivyo nyene bakirabira ivyo bintu by'ibiterasoni ugasanga mu mutwe nivyo biri kandi ico bikora agiye kuraba ivyo acaja no kubigira ashaka kuvuga ati bya bindi nabona reka nanje ngerageze ndabe ko bigenda kujya nyene ugaca usanga rero ico kiyago cerekeye ku ntuzenya ku mabanga kubuzima canke ugaca usanga biragoye kuyaga ikiyago c'umuvyeyi n'abana baraturengeye baramenye ibintu byinshi natwebwe tutazi mu myaka yacu warakwize n'imyaka 25 utazi umugabo atanavyumvise utazi. Hari n'abarongorwa uwo munsi bayinasenge canke bandi bakanza kuba bari ati burya ibintu uroyemo n'ibi uzokwigenza uku uzokora ibi uzokora ibuze wigenze gutya. Ubu barahura n'umunsi wa mbere ugasanga bayoranye bagiye birababaje kandi urabona ko inkurikizi zavyo usanga izo nyene abantu umusore n'inkumi barafatana bagaca bahera mu buhumbu imbere yuko bavugana n'ivyo kubakana canke ingene bazotunga urugo ukaca usanga bahereye aho bohereje ivyo bogize bamaze kumvikana nivyo batanguriyeko. Kenshi rero naho uca usanga bitarama bica bipfa usanga mvanye n'uyu ejo ari kumwe n'uyu higeje ari kumwe n'uyu bigaca bicika rero ubuhumbu bw'imonogoje mu bana. Ikiyago cari ciza umwana gukundiye mu biganira
kamubwira ingene yigenza, intambamye zirimwo, impanuka ashobora guhura nazo. Mugabo kibabaje abana b'ubu babona byinshi, kugira ngo rero mugarukane kuri ku ndero yo hazi, ku ndero yo mu rugo, indero y'umuvyeyi, gasanga biragoye cyane. Yego. Ku bwanyu mubona yotangura kuganiriza umwana ku myaka ingahe? Umwana erega umwana ku myaka yiwe yose uba ufise ibyo yagira bijanye n'ahageze. Urana nk'umwana aciga kuvuga, uraza amajambo mubarira asubiramo. Umwana amaze gutangura ishure, umwana ariko arakura aramubwira utambara, ambara fuka, ntihagira umuntu n'umwe akubona. Naho yogomba agikiriza ikaba kitambaye, mugabo akamubwira ati aho ako gahuzi ko munsi, ambara, genda wambara ikareso, genda wambara ikabutura. Kirazira ntihagire umuntu n'umwe akubona uri gusa. Ubutanguye aho ni ku mwaka umwe ibiri, umwana agakura azi yuko atashobora kuza ari gusa muri salo abantu bariho, atashobora gutembera aho buri kuratangura ko buke. Hanyuma uko agenda arakura niko naho nyene abimenyera, akamenyera yuko umubiri wiwe atari uwo ari we wese ukuze arakorakora. Hanyuma akaruha akagera mu myaka y'ubutinyanka, imyaka haraho usanga ari imyaka 12 ukamubara ati hari ibintu uzobona, kugira ngo buramubarira ntahahamuke ko hari abantu bishikira atanu mu yigeze ayimubarira akamera nk'umuntu umengo agira agware mu mutwe. Ukamubara ati wowe uri ku myaka, hari ibimenyetso uzobona, ibyo rero nivyerekana si ingwara siki, utanguye kubibona utwo tubere ubona turiko turatutuza, hari ibindi bimenyetso uzobona, uzoca umenya yuko uri kurakura. Abana abakobwa bose barahaca, canke ari n'umuhungu ukamubwira ati ibyo bimenyetso ubona ni ikimenyetso c'uko ukomeye. Nimba ubona umubiri ubwira ikintu uko ukomeye, ni ukuvuga yuko wakuze ushobora kuba umugabo, ukazorongora n'umugore, ukagira byose ukabishobora, ko hari nabo binanira. Hanyuma rero urumva rero ko bitagira imyaka, ikiringo cyose kiragira ibyo ushobora kubwira umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu, akaca amenya, ukanamubarira uti rero nkaho ati nigihe rero utegerezwa kwirinda imikwegano n'abahungu. Bajya bahungu ahora mukina ibyo byo gukina mwinyegezanya, mukina mo hantu bute mwiruka, ati ukomenya ko utangura kwigenza nk'umwana akuze, ukicara ugatekereza, ugakora udukorwa, utangura kumenyereza udukorwa, ugatangura ukamuyagisha. Umwana w'umukobwa no kumwiyegereza ukamuyagisha, n'ivyo byose ukayimubarira. Hariho umwana w'umwete aheza akakubaza byinshi, n'ivyo byose abona akakubaza ati none ko numva ibiki, akakubaza. N'abandi bana nyene bahora bivana n'ingene bameze. Yego, mugabo umwana yashatse ikiganiro, ni byiza ko umuvyeyi yomuyagisha, kuko utamuyagishije azobaza abandi, kandi ivyo azomubarira ntuzi ko byose ari bimwubaka. Ko arashobora kubaza uwundi muntu agaca muta mu rudubi, cyangwa akamubarira akabaza abandi bagenzi biwe, bo baca bamubarira ati uzi ingene bigenda, ahubwo uzoze tukwereke. Ugaca bamujana muri za nzira z'ubuhumbu nyene, nawe akabona ati ndamenye ivyo abandi bazi, naye handi ntamenye ko ari inzira yo kuzimira. Yego cyane. Murakoze cyane, kutwigisha. Baragiye bamenye yuko kuganiriza umwana bihera ku mwaka umwe kuduga, kizira guhera ngo agiye mu buyabaga ngo niho uhera, kuko ibyo azoba yumvise imbere ntuzomenya ko ari byiza canke ari bibi. Murakoze cyane. Murakoze gose. Yego.